mpora numva bavuga ko biryoha reka numve uko biryoha mitunda shoneho reka nanje ninjire mikibanza ninjire reka nanje shoneho bifesi yambwiye korako rinoji uti korako diwani uti korako yangibi uti korako widekona mu mubiri nanje shoneho widekona mu mubiri nanje shoneho. Just my people, it's your boy, journalist Eliseo Official kama dawa. Ya, narabwiye ko ntazose bakubazanira ibintu cyangwa se ibintu bishasha impano shasha impano zigeze zitandukanye zivuye mu bigo bigiye bitandukanye nganye mu Burundi bwacu. Ya, ni impano ubona yuko zishoboye akazi zigifite n'inyandiko za kanovera, ni impano ziteze kugira Uburundi bwejo. Ya, uno musi twaba dufite umutumire wacu mu gihe tutaramwaka reka kwanza twanze twabwira uri kuri cameraman nyuma ko ari Fisto TMT. Ya, mubandaye mudukurikirana tunga tubutsa ko ari hahandi nyene kuri Blessing Talk TV. Tungara tubutsa ko subscribe, share na comment. Ya, guys, ndabasavye mudukurikirana guhera ku ntango gushika kwiherezo. Sikumere ngana umutumire wacu. Reka tumuhereze microphone abanza twidondore. Yasa. Ya, Showboy Kisoro. Ya, ndumuririmbyi wo mu Burundi. Ya. Nkabona uvukiye Kayanza ariko nkaba ndi kunda kora music ngaye Bujumbura. Ya. Bombo Class. Music de Bombo Class. Kisoro. Yeah. Ya, uno munsi uko waruseka ko guhura na TV yacu Blessing Talk TV. Bombo Class. Mpora numva bavuga ko biryoha reka numve uko biryoha mitunda shoneho reka nanje ninjire mikibanza ninjire reka nanje shoneho. Ya, Bombo Class. Mwumva neza yuko impano ali okay. None Kisoro. yego, Iryo zina Kisoro kugira ugiyite wabikwiye ku mpamvu yawe. novuga ko ari izina ryanjemo. Ya. Kuko ni izina novuga ko nyene soro abora ngiye novuga ko ari izina dufate natangiye nitwa kinitwa Kisigenza ariko ndaza kubireba navuga ati uko ntanguye music reka inoke ize kuza kuri soro. Nuko nyene iryo zina ryaje. Ya, nuko nyene ryaje. Ya, none Kisoro ni yahe mpamvu ituma wumva ufite bidi yo kuririmba naho utaragira ico ushitse ko ku mpano yawe? Kurimba ni ibintu byanje. Ya. Ni ibintu nyene binzamo kandi no kuba naracika ahantu nyene ku rwego nanje numva nyene ku rwego rw'abandi baririmbye ngaha mu Burundi tubona nk'aba Satubi cyangwa abandi nukube dufate muri makeje ibintu biranjoyera sana n'ibintu bimimbara uko n'ibintu binkura stress kandi abafana banje bakemfise n'abantu nyene bavuga yuko ndirimba neza ndabikora neza. So nigiye biranjoyera y'abantu mbona bariko barambwira ati courage ati ubutumwa doa ni biza sana ibyo je ndabishima ko kandi ibyo bimana imbaraga zo kuririmba. Bombo Class. None Kisoro wowe wari ufite indirimbo yawe yoba iri ku rubuga? Indirimbo iriko. Ya. Indirimbo iriko ari yenyine mwe gushanze yitwa Korako. Ya. Ariko haro n'izindi ziri hanze ari zo nyine zibiri bamwe bitaba kapo n'indi bita amabia. Ariko naziri mu buryo bwa lyrics ni audio muri make ariko iyi Korako yo ni video, ni clip video mwe gushanze. Ya. None Kisoro muri zo ndirimbo zawe zose iyo clip wowe warakoze nyaye impambamyi wabonye muri iyo clip? Ari cyari ikintu kigoye sana. Ya. Cyari ikintu kigoye kuko ndabyibutse kuko ni ibintu bya muri make byahaswe kushira hasi. Numva umenga nyene ndamarisa amaboko nanjye ataho ndagira numva nyene muri make muziki numva umenga na weba na twagiye gushutinga video
video tuyishutinze amashusho amwe nyene mu cameraman amashusho amwarabura ayandi abonetse ibindi babikora nabi ni ibintu nyene byari bibabaje kandi byana novuga ko byanankuyemwo mwimbaraga mugabo gusa narakomeje Bomboka namama mnyora huye naye kubijanye n'abakwini video ambamye araje sana uko twamaze nk'abaharira uko nahise umukwini video yaje wowe muri make yaraje sanga abandi ku mpande bavuganye ibindi bintu ubwo naje kureba amafaranga menshi kandi bitewe n'abantu n'abadirector bajya bariko barankoca sanga nibo babinkoze yes Kiso ndumva yuko indirimbo yiwe iri ku rubuga hanze kandi kuri YouTube none Kiso nakuntu kwanza abafanzi bacu wa Blessing Talk TV ngo bacisha ko karirimbo kuba kari ku rubuga Bifesi yambwiye korako D1 uti korako Eripro uti korako Rinoji uti korako Yangibi uti korako Jibu uti korako widekona mu mubiri nanje shoneho widekona mu mubiri nanje shoneho yendumva yuko indirimbo iri past none niyahe ntambamye Kiso mu muziki cyangwa se mu mpano yawe gushikuma n'imisa ikikubera intambamye kugira ngo ubone yuko gutobora bikigoranye mu muziki wacu ngaha umuziki wacu ndundi navuga ko uburyo burahara sana ko uburyo bubonetse imiriro twoyatsa turacahangana nyene na n'ibintu kuvuga guza ko indirimbo ikava kure kandi uburyo nabwo nyene bukava kure ukaza gutanga igikorwa mu gihe abandi baba barashize hanze baragusize ariko uburyo bubonetse ku mwanya twokora igikorwa kikaba cyaje buri kanya Bomboka Kisoro ngo arose nk'ubunyene umutahe cyangwa se manager musuka mu mutahe ngo ibintu yovyatsa imiriro yovyatsa abantu bose ngo baradukurikirana hagati y'igihugu cyangwa se mu Burundi ngaha nyene cyangwa se aba diaspora mufite isano ku gihugu cyacu cy'u Burundi tuba tubibutsa mu kandi subscribe share na comment ATV yacu igerageza kwazana impano zigiye zitandukanye kandi impano zibizi impano zikosora impano z'akanovera Sadbarazi kuririmba drama tarazi kuririmba ariko hari impano zikiri hanze mutarumviriza ATV yacu rero ije nk'ijwi ry'abastare ije nk'ijwi ry'impano zikiri nonya ije nk'ijwi nk'impano zitaramenyekana none Kiso yego none niwahe mustar cyangwa se niwahe muhanzi ngaho mu gihugu cyo Burundi wifuza kuzokorana collabo nawe abastari ngaha beshi mu Burundi ni beshi babizi kandi ni beshi nemera ko ni bakuru banje rero umbwiye ngo nowaye bizongora gubitamo kabisa mugabo so muri ivyo numva nakubwira hakuru nshaka korana nawe ni Bface Bface on the floor kama jao nyumbu tukazoba ari fake Muzugura neza ngirana uramu inspira sana mu kuririmba Bface ndamufana sana kuko ni abantu baduhamagaye muri iyi muziki ndiko novuga ko nabasi n'umuntu ndebera ko kugira ngo indirimbo je Bface ndamurebera ko sana Bface on the floor kama dawa ari hose wumve yuko uri citegererezo uburi muri jendi kuba uri citegererezo nga mu Burundi abapeti benshi bato barakubera ku citegererezo none niwahe mustar wumva iyo uri muri muziki ugacika intege wumva ikagutera intege ati kabati cenkeneye gushika kuri uru rwego ko ngaha kuri mustar akeza Big Fizzo Big Farias yego kweli baba DJ Ndari harakare ari indirimbo bavuze yitwa ngo nyumbari abakapo cyengene na ingene ndirimbira abakapo nk'ikici nk'icyo bita igitero cyose cyambere we wamaza masoni untwara na roho
maza masoni nashiriwe change naherewe sinagutegela nono obe sinakubanira ofsha shofa baby pusha uabizanye mwabakapo uabizanye mwabakapo uabishize mwabakapo osha ushira mu kirere umendesha friti zawe esha baby wanje nkodinga ukaragaga Hennessy umva ko we wamaza masoni unwara na roho maza masoni abakapo ndumva neza ko gifise indirimbo zigifite icyo bita kanovera nandimbo warigeze gukorana n'undi muntu nyene w'umundagaund nyene wamaragize icyo bita featuring twayikoze mugabo cyane vuga ko ari ibintu nyene bitaye byoroshe kumvo za nyabaki kumvo nyene zo kuko indirimbo nije nayizanye turayandika turaja muri studio turayikora turayikodinga dufata umwanya wo gukora clip video icyo gihe ntabwo nayima ariko twari recording case manuka buja maze gusanga video wayikoze umwanya wanje bawushizemo yundi muntu n'ibintu nyene vyangwe nyene kwakira nsanze video iri kuri rwa YouTube ntago nateye induru uko navuga ati reka nyene mpoweshe ko urumva yuko urumva bagukubise kudeta nuko bakubise kudeta Milani boy nabya ibintu nyene bitoroshe mugabo je ntabwo byanciye intege kuko ntabwo byayitumye nicara mugabo ndazi ndizeye neza niba bariko baraganya ndazi niba ariko baranyuma ko ndabizi nivyo ndabizi baradukurikirana ngaha kuri TV ndazi barayikurikirana sana muga bamenye ko bakoze ikintu nyene cyamvunya mu mutima sana yes abakoze indirimbo baramutera kudeta babumukubure vraiment ni mwakoze ibintu biri sure mwana mubabaje ariko ikungere mwamubabaje niyo support yiwe niyo mwamuteye intege zo kugira ngo abandanye muri industry yo kuririmba none Kisoro niye ushaka gushika kure cyane ndashaka kubanye ndi umugwa gwa star nyene gwa barimbye nga dufise mu Burundi okay none Kisoro nta kuntu duhereza iyindi akapera kugira ngo turabe ingere tugushya mu higana rya Blessing Talk TV ndazi hari umustar umwe ukibitse w'amateka na muntu ashoboye kujya byose kwa byimbariri azi ejo neza ko azoba nayo mpamvu rero yani umuntu kandi nta n'umuntu yomara ibintu byose kandi uzi neza ko ejo uzoba yego niyo mpamvu burya basindifate abasanye n'abana bafite indirimbo nyinshi kandi abaze nta muntu aza gusohora indirimbo imwe ndavyemeza neza afise yimwe nyene oya ntago bibaho urashobora amapiano ndaje ko nijya ndirimbo nayo nyene novuga ko ikigi umwanya kugeza ni sata ari gwanje nayo n'amapiano nayo n'amapiano acha weye ndumva neza ari ugombaze aze gusimbura uwo bita South B yes my people mwege mwandanya mudukurikirana kuri Blessing Talk TV tonga tubisa kwa gukanda subscribe share comment yali journalist Elize official kama dawa umwe adahengeshanya kubazanira impano zitandukanye ibintu biryoshe amakuru ari update yes sir turi kumwe no bita Kisoro shoboy Kisoro urafise umukunzi ki navuga ko nikamvuge ko nawe usubiramo bivuga neza byumve kudahari nawe office
Izo biragoye kwishura. Sure. Iki kibazo ntago nawe ukishura kuri kamera, nawe kukivugira inyuma ya kamera. Nawe kuvuga iki kibazo inyuma ya kamera, ikibazo ntago nawe gukishura. Abona gushura. Ariko ndumva neza yuko umuntu ufise namukunza afise Kisoro vraiment imiro baraza kubahereza kuko namukunza afise movies abakozi bacu Kisoro ndagushimiye cyane kuba watwitavye cyane ndabashimiye cyane yego kurukundo mwereka impano nyene story to support mutwereka n'ibintu nyene nanje bindi ku mutima n'ibintu shima nyene gose nanye ndabashimira kabisa kwa mwakajo kogana n'abafans nkababwira ahubwo byanje muri music no kuntu bipanze ariko ndayoboke kugenda ku YouTube bandike Kisoro muzika kugira ngo ngumenyere gutera imbere nanye ngumenda bayivugwa byiza. Yes, bakunzi wa Blessing Talk TV mwumvise neza YouTube yiwe ni Kisoro Music. Yes, Kisoro Music, genda wandike Kisoro KSOL Music niyo YouTube yiwe ariko arakora ko kidese iriko n'umuziki wiwe mubandanye mugira subscribe share na comment kugira ngo tubandanye tuduzanya ahadashitse muhamushikire nkamwebwe nk'abafans ndabakunda cyane nizere yuko kino kigano kizoshika kure nanye ndavyizere cyane uko ndazi nanye ndavyizere neza ko kizoshika kure uko kurundi gwe kuvona namwe mu bikora neza kandi bizoshika neza nanye ndabizi ko ikigano kizoshika kure nizere neza yuko iki kiganiro kizoshikira uwo bita B-Face uwo bita Satbi umve ko bose yavuze yuko ari mwebwe afatira icitegererezo cyangwa se ari abo yiyumvira yuko bazokora icyo bita yifuza yuko bokorana collabo. Yes, mwana nyamudukurikirana ndabakunda cyane tonga tubibutsa yuko dufite Kisoro ngaha nyene na kantu uba ufite ubifurira cyangwa se akantu ukunganira abafans kino nobwira abafans nuko ndabakunda cyane ikindi naco nuko bonshikira mu buryo nyene butandukanye haba ku ibintu bya kusapontika kuri YouTube bakayiduza sana kugira ibikorwa byanje nyene bigere kure bagakora partage nico numva no bya fans ikindi naco ndabikundira sana. Yes, natwe turabikunda cyane kuri Blessing Talk TV tugatubisa kukana subscribe share na comment yali journaliste Eliseo Official kama dawa waundi nyene atigera hinduka nyamazana amakuru ali update. Yes, mwakoze kubana nacu guhera ku ntango gushika ku herezo mwakoze cyane gudukurikira 5 kwa 5 turabakunda cyane yali Isha Boy Eliseo Official turi kubona umutumire wacu Kisoro reka ubwire akajambo ko kubasezera ubabwira ati bye bye. So far away nje nizeye ko nzagera kure nubwo nafashe imihanda kuva Kezi mpaka na Bujumbura iyi mihanda je nzahicamo kandi nzabahiti my people shobe Kisoro ndabakunda sana abantu mu nkunda namwe ndababwire yuko ndafite igikuwa ciza kandi imbere ni heza so Yes, mwakoze cyane gudukurikirana 3 kwa 5 ndabakunda cyane ciao ciao.